Igerekezo rya munani ruheshi umwaka wa 2022 abarundi bibutse ku ncuro igira kabiri urupfu rwaho zatwara Burundi Petero Nkurunziza. Imbonesha kure ugasaka Web TV yabajije bamwe mu bene gihugu baba mu ntara ya Ngozi ico bibukira kwaho zarongoye igihugu c'u Burundi Nkurunziza. Tubasanze ngaha mbega ahanyi hitwa ngwiki? Hitwa mu Bitanga. Ari mu Bitanga Kanyami. Ko ndavyuma mugate sinduwino. Duwiyo hakurya muri Gashikano. Ego nta curi umunyagashikanwa. Uno munsi abarundi baramutse bibuka urupfu wahoze atwara Burundi Petero Nkurunziza nawe akaba yarasanzwe aturuka mu ntara ya Ngozi. Mbega ku bwanyu Petero Nkurunziza mu mwibuka kwiki? Petero Nkurunziza tumwibukira yari umuvyeyi w'abavyeyi basha murundi yarabona umukena harakamutabara twafungura nkuyo yarigeze ngaho abagirwa n'utwo baramuha amufungurira. We mwibukira kuvyo yatanga nta majambo hoho yavuga woba wibuka akiri mu mutima wawe mwibukira mwibukirako yadukuye ahantu habi turaribwa n'umubu uturya aduha iterambere ryo kurondera utwacu turaba. Wineza Jacqueline hano tugusanze ni ku mutumba wa Kanyami. Mbega uno munsi abarundi baramutse bibuka na cane wahoze urupfu rwahoze atwara igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza. None nkamwe nk'abanyengozi Petero Nkurunziza mu mwibukira kwiki? Twebwe ikintu tumwibukiraho nuko yari umuntu ameze neza umutima mwiza kandi yari umuntu asenga Imana akunda Burundi n'abarundi nyine twese kandi yari umuntu afise umutima mwiza. Nikuvuga ngo urumva nkuko turi mu kigandaro mbega kura twarabuze umuvyeyi. Yego nko ku bikorwa vy'iterambere mwaba mumwibukira ko ngaho Ngozi nibi? Hano yarasize atwubakiye ikaburimbi rigenda hibuye. Yari umuntu twari abana biga ku buntu kwibaruka ku buntu yari umuvyeyi ukabona ko tumuvuga n'ukuri. Yego murakoze kandi. Ego nitwa Mbazumutima Jeremy ndi umunyengozi sanzwe nkorera imirimo yanje ya misi yose ngaha mu gisagara ca Ngozi. Aha musanze ni kwihinguriro iwacu duhingura ifu y'ubuyi bita sosoma n'ifu y'ubuyi bita iwacu tugahingura n'ifu y'ibigori karanze. Hakaba hariho n'ibindi vyinshi biri mu migambi tugomba kuzokorera ngaha kwihingurira. Uyu munsi sinashoboye kwifatikanya n'abandi bashoboye gushika Igitega aho bibuka umuhisi umuvyeyi wacu. Ego ariko naho ntashoboye kugenda ejo naratanze agatererano kabashoboye kugenda kugira twifatikanye nafatiriwe kubera imirimo. Ego turumva yuko mwafatiriwe kandi mwifatikanije n'abari mu birori Igitega bagiye kwibuka na cane ibikorwa mukuru w'igihugu yakoreye igihugu cyacu Burundi. Ku giti cyanyu rero twasha kubabaza ku mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yari imvukira y'Ingozi nibiki n'ibintu nibihe mbega mwe mu mwibukirako? Jewe ushima ndashima cyicambere namwibukirako n'amajambo yakunda kuvuga dukore dusenga dukora. Ikindi namwibukirako n'ukuntu yahugura abarundi yadufashije turakura amaboko mu mpuzu turiga gukora kandi tubiravye guhera aho aduhimirije gukora abarundi ubiravye guhera ico gihe yayivuga n'uyu munsi hariho itandukaniro. Jewe numvirije ijambo ryiwe imbere yuko nshingana uruganda nakurikije ijambo nigeze kumva ry'impanuro yahaye abadandaza bo mu yindi ntara abahugura ukuntu bokora. Ndavyumviriza ndi ngaho Ngozi nyene ndavyumva ku radio numva ico ciyumvira ariko arakora nico ico ciyumvira ariko arabwira abanyagihugu numva nico
ntangura buke buke rero ndagishira mu ngiro buke gushikana aho ngeze uyu munsi rero ndikunda ndakurikiza ijambo namwumviseko kandi uyu munsi aho ngeze je nko kuri jewe uyu munsi sinowita ko n'umubabaro udasanzwe kuko nk'ibi nakoze nk'iyabakihari ndumva yuko ari ibintu byontejeje imbere cyane gusumba uko biri ubu na cyane kuko jewe nkubona umuvyeyi wanje we batisimu natakihari kuri jewe n'umuvyeyi wanje we batisimu mwono umugabo wanje ndiko ndakora. Ego uravuga uti kugira ngo ushireho runo ruganda rwo gukora cyane ubuyi wakuye ku vyumviro vyiwe mbega nakaye kamo kumbure wotera abariko barakurikirana ino mbonesha kure ibindi bintu bo mwigira ko kugira ngo igihugu cyacu kibana gitera imbere niki mu Myengozi. Akama notera abandi barundi n'abarundi kazi bene wacu nuko icambere bokora amaboko mu mpuzu kuko yarakunda kwivugira ati nimuzotungwa nibiva hanze byonyene ntibizoshobora kubatunga. Rero ico gihe wamenga turaboshe ariko habivugiye tugakora amaboko mu mpuzu urabona turiko turatera imbere cyane mu Burundi. Amahinguriro ni menshi yahingura ibifungurwa ibinyobwa kandi ndibaza amarazi yuko mu minsi heze twari tuzihingurira ko ari Barodi ryonyene ariko uyu munsi amahinguriro ni menshi. Twari tuzi yuko isembe iva mu Bugande ariko urabona nk'uyu munsi najewe ndayihingura kandi nari umuntu muto y'icyo gihe navyumva. Rero ko yanaciye nkurikiza ijambo ryiwe uyu munsi hageze aho nacikorana ndumwe sigaye nsanga ngaha nko ku munsi hariko harakora abakozi 40 30 ku munsi ariko nkurikije rya jambo numva ku muhisi wacu. Rero ico ngira abarundi bene wacu niki nuko bokora amaboko mu mpuzu aha mu Burundi wacu bamwe barahaza ngo turakenye ariko naganda kugira abantu bavuga yuko mu Burundi dukenye n'abantu bagashaka nubundi kuguma bakurikiza bijya bya kera bagashaka yuko isembe tubona imodoka ari zikuye mu Bugande ziyizanye ngaha. Barundi bene wacu cyo nababwira nuko bokora amaboko mu mpuzu bagakora. Ubutunzi buri ngaha mu Burundi bwishi imyuga iri ngaha mu Burundi ni myinshi haba mbere nabo babifuza kugira umugambi bakora bagasaba bakaza nkaha ku mahinguriro wacu bakadusaba mubonano tukabahugura mugabo tukamuhugura ruko afise iciyumviro ashaka kuzoshikako ko natwebwe ngaha naho twumva ijambo rya nyakubahwa umuhisi twaragenda gusaba impanuro ahandi tugatembera tukaraba yandi mahinguriro uko nakora bikaguha courage bikaguha ingufu zo gukora. Ego ibirori nyamukuru bikaba byabereye mu ntara ya Gitega aho vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye n'izindi ndongo zitandukanye zigize igihugu c'u Burundi. Abarundi bakazomara iminsi 7 bibuka uwahoze atwara Burundi Nkurunziza Petero.